filme wumva yuko umengo nta kandi kazokora nk'akarero nk'ako ko kugura idandaza amatafari na cyane cyane yuko usanzwe uvyitaho wowe nyene ni ugira ukavyitaho byose ukabikurikiranira umwanya uwo mwanya wose ujera gute na cyane cyane ko uri umuntu w'umustar uvuga ati ndiko ndagenda umukinyi wa film. Ikintu cya mbere na mbere nogomba kuvuga ngo mbwira abantu kubura umukinyi wa filime ntibisigura ko utokora kuko Paulo yavuze ngo nkiri ku isi nagerageje guca umukuze yanje maboko kugira ngo ushobore gufasha kuronka ivyo mfashisha boro. Bisobanurwa iki? Bisobanurwa ngo hari abastare benshi babayeho mu buzima bwo gucoresha birirwa baryamye mu nzu ngo ntibokora bro. Ngaya mabavu mwayabonye ngaya jisuka ndayifata nkaja mu bakozi nkakora ndafise nkoresha abakozi 12 bare kuraba ko kabazo ko ndagakemura kuko haje umugabo yikora kuca afise cyane ariko ubu ngira ntangure gukora ngira nuguru izindi YouTube ntangure gukora kandi ibintu ndazi ko bigiye kugenda neza. Yes. Okay, nyuma yo kumva yuko ibintu bigiye kugenda neza kugira ngo usubire gukora indi YouTube nabahe bantu b'umutima ubona yuko bazogufasha YouTube yawe kugira ngo ishobore gushika hishika? Wa mbere na mbere ni Mr Samio. Bonjour, bon après-midi, bonsoir mesdames et messieurs. Nibaze ko muzi neza na cyane ko muzi kumva ko majwi n'amashusho ni Mr Da Silva mwitungwanyi wakoze biki muri kano gakino kakaburi 5 uno munsi tukaba turi kumwe nande bamwitwa Mr Chiza. Umeze neza? Ndameze neza ndakomeye. Amakuru y'imeze pyaje duturukana ryari kabisa? Silva sha haraciye nk'umwaka urenga kabisa. Umeze neza ariko? Ndameze neza ndashima Imana sinidoga. Chiza uno munsi ngaha waje gukora iki? Jewe Silva je ndizera ko haro filme naheruka gukora kwa Ndo ya Bell. No munsi rero no munsi ngira ngo wo kwigina ngira ngo novugana umunsi mukuru w'iyo sinema sinzi ko no bisigura. Nyuma yuko ndababwira ati abisilamu ndabipfurije iraidi nziza na cyane cyane yuko nono munsi naciza ubwiwe yavuze ati reka nze gufeta iraidi ndi kumwe nande na Abel Nduwaye. Chiza amakuru yo kwa Mr Sami. Amakuru Samara komeye. Samara meze neza. Samara meze neza. Yego. Okay, nyuma yo kumva yuko nyuma yo kumva yuko usanzwe uri umukinyi wa Sami uno munsi ukaba uriko urakorana na G5 Production ubifata nk'iki? Je novuga ngo nindi ntambwe ndiko ndatera kuko iyo umaze kuba uri kurakina ahantu habiri hatatu nukuvuga ngo abantu bari ko barakwiyumvamwo kurushirizaho ko bahora bakwiyumvamo. Rero ivyo bimpa intege bikampa inguvu ko aho ngomba gushika ngira ndahashika. Okay, filme Pakita uyiti kwiki kuri wewe? Pakita uyifata nk'iki? Pakita novuga ngo iri mu mafilme meza nakoze mwijwi ryanje nipfuza ko nkoresha. Wifuza ko ukoresha iryo jwi? Ndakunda gukoresha ijwi rya comedy cyane. Rero mu gishingo ndarikozemwo yani numva ndiko ndakina ndavyiyumvamo cyane kuko novuga ngo iri ryajwi iyo ndi muri iryo vraiment ndactinga ko mpamvu zuko uri kurananda uvuga ati Chiza ari yanyoye ganja cyangwa isi yari yaborewe mugabo barazi yuko atanzoga nigera shira mu kanwa mugabo cyane biba bimeze neza mba ndavyumva. Donc urumva hari umuntu agukinisha ikintu nyene ukumva uri satisfait naco ukumva kiryoherewe sana. Ya, okay. Mu gihe uvuze ukonye nyuma yuko washoboye gukinana n'abagiye batandukanye harimo Meme, harimo Ornella, harimo Lionel. N'uyuhe mukinyi mo mwashoboye gukinana yakuryoheye gusumba abandi muri iyi filme Pakita? Pakita yarangyoheye cyane. Nyene urumva hari urya mwana yitwa Pakita. Ujya ari imbere niyo yitwa Pakita? Urya yakinye yitwa Pakita wama pinga. Yes, yego. Urya mwana vraiment
ndiko ndakinana nawe narumva ko bimeze neza. So na Lionel vraiment turiko ikana noneho bose abakinyi bose twakinanye nabo bare bashoboye vraiment big up. Nibiha amashaho bari hose naje ndabahaye. Uno munsi turi mu kibanza aho bigiye kubera na cyane yuko hariho abagiye batandukanye bahurikiye muri sinema. N'uyuhe muntu umaze kubona ngahanye wifuza gukinana nawe apaka yuko wamaze gukorana na G5? Wose ndamaze mu bantu bari ngaha ndamaze gukorana nabo. Yego. Ibikorwa byose bikagenda neza. Yego. Amede twarakoranye, ndibazo wari umubonye ari ngaha. Amede twarakoranye. Filime Intore Ntindi ndi kumwe na Vera yari filime ya Amede. Hari ni filime twakinye Abakera n'Abakariha ya Amede nawe twari Abakera n'Abakariha inkuru y'inkuba basi. Twarayikoranye nawe. Ndizera ko n'abakinyi bake dutarakorana mu Burundi kiretse ababona ko inyenyeri zabo ngira ngo no hava ndazifunika ngira ngo barantinya sinzi ko benshi nagiye mbona baza bantinya ariko abatantinya barampamagara nkagera tugakorana. Ubushize aho twari ko dukorana na Sami na cyane kuri filme yiwe 72 yarakugarutse ko cyane nk'umukinyi ashima na cyane ko benshi baravuga ati abakinyi ba filme burya kenshi ntibagira gute hariho abakora filme kugira baronka amahera na cyane bari muri diaspora ariko aragaruka aravuga ati yamara uwo witwa Ciza ndetse na JJ bose barakora na cyane yuko tuzi ko Ciza mu buzima busanzwe akaza asanzwe yikorera n'umudandaza mu buzima busanzwe siko biri umudandaza w'amatafari. Yego nose ni umudandaza nyene kuko urashora kandi biragugwa ndi umudandaza nk'abandi umurimyi nk'abandi umworozi cyane. Yego ndorora amafi ingege amasombi byose ndabyorora. Ubikeneye bice bigenda gute nk'umuntu ashobora dufate biragoye kuko ndoba ku mwaka ku myaka 2 niho uroba niho ndoba hanyuma ukura yingana gute mu myaka 2 kabari munini enda hari ingege nini vraiment hariyo nk'amasombi ari hare huko nibaza murabona ko no kuboko na n'ingege zire hare huko urabona nka ndashobora kuroba ingege 2 nkakuramo ibiro nk'ikiro kimwe canke ibiro 2 mu ngege 2. Mbe gifizi zifunguriye zifunguriki hari ibifungurwa ndazigaburira imiceri. Oya urashobora gukora isondori ukazihereza canke hari ibindi biryo nyene ushobora gukora ugakoresha ibigori ugakoresha isoya n'utuntu tunyigizwa banga nyene hanyuma ukagira iki ugahuza uhejeje guhuza hanyuma ukagira iki ukazura zigaburira byose birakunda canke nkarondera ivyana vyiswa inswa ivyana vyiswa mbe inswa ni yani imigina ya migina bijya vyana vyiswa birakorohera agaburira imboga zigafungura fresh. Nukuvuga umaze kuzigaburira ucivuga ati iyo myaka 2 yose uzoba ukigaburira zafi. Mbe hagifira jya ifi jyana n'injombo yani somzi ntamenye ifise utuntu duharurana mugabo ntabwo ari amenyo tuyifasha gufungura mugabo injombo irafise amenyo 4 imbere ugishora kukurumanya igufashe uravuga ati je ndahuye n'imikasiro kabisa amenyo 4 maremare kwera uravuga ati yego iyo mu vyoroye ntizirimo yo zimara injombo irajyana sana irajya ngenzi zazo irajya zigenzi zazo iyo rero nayo nokora ko yo marira yo mu problem. Okay, inyuma yo kumva yuko ukora filme wongera ukora ubifatanya gute? Benshi kwavuga yuko mu gihe uba ukora filme umva yuko umengo nta kandi kazokora nk'akarero nk'ako ko kugura idandaza amatafari na cyane yuko usanzwe uvyitaho wowe nyene ni ugira ukavyitaho byose kabikurikiranira umwanya uwo mwanya wose ujera gute na cyane ko uri umuntu w'umustar uvuga ati ndiko ndahinda umukinyi wa filme. Ikintu cya mbere na mbere nogomba kuvuga ngo mbwira abantu kubura umukinyi wa filme ntibisigura ko utokora kuko Paulo yavuze ngo nkiri ku isi nagerageje guca umukuze yanje maboko kugira ngo ushobore gufasha kuronka ibyo mfashisha boro. Bisobanurwa iki? Bisobanurwa ngo hari abastare benshi babayeho mu buzima bwo gucoresha birirwa baryamye mu nzu ngo ntibokora bro ngaya mabavu mwayabonye ngaya jisuka ndayifata nkaja mu bakozi nkakora ndafise nkoresha abakozi 12 kandi bose mpora ndabahemba mugabo inyuma yo kubahemba nanje ndajyamo nkakora
bisigura iki rero? Bisigura ngo kugira ngo ukore, kugira ngo ushika ugomba gushika, ni ngombwa kukora. Rero mureke kuza muritwaza ayo majambo yanyu yo kuvuga ngo umusitari ntakora, mugaca mwirirwa muryamye murindiriye gucoresha. Bro, ubwo buzima sibwo. Na cyane cyane yuko hariho abigeme bamwe bagenda baronswa imiduga, amavangware n'ayandi, kandi ku masitati yabo urabizi yuko baba abinyegeza mu by'Imana. Okay. Mu gihe bo binyegeza mu by'Imana, ariko wewe ukakura amaboko mu mpuzu, ndabona kwera amabavu ni hatari, ni menshi. Yes, amabavu ndayafise. Kandi urumva hajya araturika akongera akongera akabigikomera. Araturika kandi arabansuzugura, babonye nambaye inkima ndi mu byondo, bagaca babona yuko ataco mazi. Ubundi je none Silva sinkora amafaranga. Mfyatuye agatafari kamwe. Agatafari kamwe kagugwa amafaranga 100. Mfyatuye kamwe. Mfyatuye kamwe. Hajya rimwe hajya mpora nkusanga yatonze hajya rimwe n'ijana. Kamwe n'ijana gahiye. Kurane ngo ni make. Yesi make man. Muga rero bari byinshi. Harura rero ibihumbi 100 by'amatafari umbara amafaranga ngani. Ushobora gukora ifuru imwe nkasanga nayisize ko ibihumbi 200 by'amatafari. Basi wowe n'umuntu mutaye wanje basi uciriritse. Sawa. None wowe tuzonganira he na wewe? Wire uryamye muhirangura umusitari. Abandi rero ikibazo barase gukora mu gihugu cy'u Burundi, bariko badaraza ivyaye muri Kenya. Mugabo je bakantwenga ngo nkoresha isuka mu Burundi, ariko nabo bariko badaraza ivyaye bari bavuga amazina. Okay, bande nyene. Amakuru rero y'umusheri wawe Jeje, ko numvumengo byatangiye kuja mu ngira. Wapi Jeje nabwo turi mu rukundo man. Numukinyi nkanje bro. None haburiki? Haburiki nyene ko uvyuzuza. Silva. Ubuzima bwo kubana n'abagororazi nabo bayemwo, kandi igikomere fise ndibaza na urakizi. Rero nta mwanya wo gutakaza mu bakobwa ngo ndiko nja mu rukundo, kuko narahemukiwe cyane. Ahubwo buhageze yaho naye ndondera ubuzima kugira ngo nshobore gushikaho ngomba gushika. Ariko ubuzima urabufise? Sindashika man. Sindashika. Ntibavuga ngo abakire ntibigira babahimba kukurondera. Oya sindashika. None hari umudugu ubona ndagura. Nawe uzohabwa? Uzohabwa. Oya wabyishizemo, warinze ubishaka ntushobora kureka gukora. Ntubura na star rate wewe. Igorofye amahera. Sinidoga nyene cyane. Kuko ndafise ivyo ntunze no ushobora kudandaza nkaronka umudugu. Ariko gusa kimwe reka tugorane. Ciza. Yego. Filme wahora ukora ku rubuga rwawe byagenze gute, vyahereye? Narashikiwe n'akabazo, maze gushika n'akabazo YouTube ndayidandaza. Kugira ngo shobore kuraba ko kabazo ko ndagakemura, kuko hajya umugabo yikora kuca afise cyane. Ariko ubu ngira ntangure gukora. Ngira nuguru zindi YouTube ntangure gukora, kandi ibintu ndazi ko bigiye kugenda neza. Yes. Okay, nyuma yo kumva yuko ibintu bigiye kugenda neza, kugira ngo usubire gukora indi YouTube, nabahe bantu b'umutima ubona yuko bazogufasha YouTube yawe kugira ngo ishobore gushika hishika? Wa mbere na mbere ni Mr Sami Official, ndazi ariho kugira ntera intege. Wa kabiri Jedit ya nyene Jeje ariho kugira ntera intege. Ndafise n'umukameramani wanje nkunda cyane, ariwe buca dukorana, yitwa King. King yahora akorana yahora akora kwa Remy. Nice Remy n'umukameramani mwiza cyane. Uwo niwe ngiye gukorana nawe aho nzoba ndi hose. Ubu rero ntagikora kwa Remy? Ntabwo agikora kwa Remy kabisa. Ntabwo agikora kwa Remy. Naho ubu Remy bishagenda gute? Ko tumuzi. Sinzi vyiwe, aho baje muri company yanje. Ubu niwe tugiye gukorana nawe, kandi arazi gukora, muzobona ibintu vyiwe bimeze neza. Yego pe. Ciza ndagushimiye. Nukuri naje ndagushimiye cyane. Ndakwifuriza umunsi mukuru mwiza. Umunsi mukuru? Uyu munsi mukuru mwiza. Yego nanje ndagushimiye cyane. Ndakwipfuriza gutera uje imbere, udatera uje inyuma. Imana igirire neza cyane. Reka ndababwira ati ni Mr Dasilva mutingwanyi wakoze ujije muri kano gakino ka 5 wowe twari kumwe umutumire wacu w'Imena, ndetse aho tugiye gukorera lancement officiel ya filme Pakita, ndetse yahuyemo n'abastar benshi bagiye batandukanye. Reka ndababwira ati genda mukore subscribe, share, comment kuri G5 Media TV. Ndababwira ati ciao ciao. Yes.